waruzi ko kugira ngo amagara yawe amere neza bitegwa no kuryama ahantu heza? Nanje gusanga benshi bakunda kugira ikibazo c'umugongo bivanye n'ico baryamyeko. Ibibazo nk'ivyo rero Irakoze Company Shop mu Kamenge yarabitoreye inyishu. Tubafitiye imatera nziza z'ubwoko bwose zikomeye kandi ziramba. Sivyo gusa, wowe utarugiha karibu abashitsi bawe kubera ko bicara hatabagwa neza. Irakoze Company Shop mu Kamenge ivyo yarabitoreye inyishu. Umve nawe, tubafitiye amakusi meza y'ubwoko bwose kandi akomeye. Akabijya rero nuko ivyo byose tudondaguye ubiguze dushobora kubigusanza aho uri. Hamagara kuri 76 992 618 canke 79 942 ubusa 15. Irakoze Company Shop mu Kamenge tubahaye ikaze. Ibanga Mamazi Shariko yanga mani zobikora Wowe Imana imbesire dukurangira cy'Imana dukurangira ibintu by'Imana Man ubutamenya kungenderako ubona icyo mbura ubona gene gibi hewe ubona gene gibi ibi mbona Hawandi bakora semura za anniversaire z'abana babo cyane ko bazana amafagitire y'amatara n'amazi guma wasamye Imana izobikora imbesire wamenyereye kubera gutekereza quick my God what am I supposed to do? What kind of wife? Namugore vise barabwiye ko wandoze sha reka nje ku kazi egasinda kubaba Merci. Wewe urabe Naragize ko cyangwa bitwe n'ukuri Mana wafashe Rutozi Gwani Zana ikopeshwa pa ahantu Zana ikopeshwa pa ahantu Maji ya viazi. N'umutima mutera ngakwa mutugafise mutuma byara nakana nako tutagize rero ibidashobokera abantu bishobokera Imana musenge cyane igiye ko narambiwe gusenga kamuka wegenda usenge nkuko byahora iby'imiti twakoresheje byose byaranze gusa birashobora kuzokunda akabyara ariko we wizera ongera usenga Imana none bizotwara nk'igiki karagute
ikiringo burya gitanga imana nk'ubu bwiye ugasenga neza birashobora kuzokunda ubwako byo kwa muganga twapima bishoboka kwije ko mfise amafaranga nshobora kugura umuti za Amerika za Dubai za oya imiti yego ivyo ndavyumva kandi wewe nta muti uhari umuntu yogura agakoresha ntawo hari kabisa gusa urizera maze kwizera byose nta kidashoboka ku mana Monia atari kwe niko bimeze ariko wizere nta kidashoboka basi mbwira ikiringo basi ndindiriye nkihangana meza ugire kurasaba imana mbiza mwe wacu uri kurasaba imana idashobora kwishura no musi cankeje naho ishobora kumara n'umwaka itarakwishura mugabo yo yishurira ku gihe bifise umwanya yatanze kandi ntumuharike umufate nabi urazi ku bintu byo mu rugo ubungene bimeze umaze kumva ko umuntu atavyara amufata nabi agashaka kumwirukana nimugumane musenge imana bizoshoboka bazoka tangora kandi ukomeze kwihangana nukumurira nawe si yavyigitse ega je nagize ubwo akora urushinge yiteje ari kuri planning atambwiye n'umubiri wiwe niko asanzwe ameze navyara yihanganira twumva intaye nyinshi z'abantu bavutse bagakura bagasaza batabyara ariko ku kanyuma ku myaka 75 umuntu akibaruka mu kibondo agaheka nk'abandi ikakwihebura tugendeye ku majambo y'abantu bavuga ahubwo ngire courage left right shebye neza okay reka nitegura amapenjo mu kazi sio tuve akwiye gucika intege kandi umukomeza nijewe nyine burya waruzi ko hagati yanje nawe habaye umwe agacika intege abaciye intege ubundi ariko tugiye hamwe twese tugashika tugashiramo akabaraga tugasenga ariko Imana ikunda abantu basenga basenga Monia. Usikie kiwazi kitumesema. Finalmente Mika. E sabe? Então, me corta o pipoca. Nada aqui vamos não tudo Kwicara ngaho bisana. Ndafise ikintu ushaka kubaza Mika. Nta kibazo mbaza. Hari umugenzi wanje mfise afise ingorane yo kutabyara mu bisanzwe arubatse mugabo kuvyara amaze imyaka myinshi cyane bubakanye n'umugabo ariko byaranse ko abyara. Ikintu nashaka kubaza sikindi nashanda kubaze nk'ubu muvukana n'abana nka batanu muhira iwanyu bose kandi baba babyara baragiye kubaka izabo bakabyara ushobora kuvamo umuntu umwe ntashobore kubyara kweri biravana Monia ko hari igihe n'umuvyeyi abyara abana bashika kuri 11 ugasanga haravuyemo umuvutse ari nk'ikimuga cyangwa ukagira ingwara z'ubumuga muntu ibintu Imana yipangira rero navyo narinzi ibyo nuko nuko nyine nari Imana ariko ndavye nk'ivyo nize uwo muntu arariska kutabyara kweri kandi rero mwe nabo
abagabo bahita babirukana. Mika nawe kugira umuhanuzi none nk'ayo aba ari we yaje kukwibariza ntubona ko aba yihebuye kubera no nanjye ndakubwirwa kubera atari we turi kumwe ni kubera ari we wenyine uzoja kumuhanura nawe uzomenya nyine umubwire umuremeshe bivanye n'ibyo abantu tuzi twebwe ibyo wonye urumva ararisika utabyara mugabo kubera Imana hari igihe byo kunda akabyara. aha mana rega nuko nabona ukubabwira bazorashiramo agatege nk'umugabo ace hanze arabe ko bikunda ku systeme hariya nyine ndababwiye bazaguhanuza yabona oye n'ibyo si ibintu bisanzwe. sawa wera binjya ushaka amahera y'amakara ayo ni make yakuri kurasaba make saba amafaranga yose yoshoboka ariko mu mwana igihe turimo ntidukeneye amakara dukeneye umwana nawe urabura bwata amahera y'amakara yebekaye uroza abagabo nirirwa ndabona mwibarabara duhura abandi bavyeyi baherekeje abana kwishurisha nawe ngo ushaka amahera y'amakara ngo ni izina ry'Imana ntacu amahera y'amakara ndayaguha amahera y'amakara ndayaguha reka ngire ku kazi urayasanga mu Rwanda ndayakuruhikira kuri rimekaje nayuhatira ujye uhage ndabeho ko byimba mu mwana baza kutampaye inkuru wa mukobwa mukunda none sinakubuze woko wapoteye cyane je ni ngahasha ariko ibibazo nivyo vyambitse umva ibibazo byaragiye biraba nk'akabati ngenda niberamo ibyaye kandi bro cyane birebire kandi bambwiye ko wazanye icyuki musaza nozi ibibazo nyabaga wowe ufitiye icyuki aho nakuye icyo cyuki igitiba cacu kirimo ibibazo yaba waruzi ko je mfise ingorane nyinshi cyane gute mbona wewe ndio uliweza kanitangulia kwa kuoa hivi unafika kwenye watoto wangapi yaba narifise na kamwe sagenze gute bro cyangwa wishinze ya misore y'ubu usanga zishira abagore baba mu nshinga ngo bajye ubuzima ishinge uravuga planning ego yaba yaragwiteje nkazorindira basa aho ruzoherera nkamuterinda nkamuneginda aya bro ntumbwire ko myakufise kweri ngo nta nakabibifise umugore wa mbere urazi kumwere byagenze ego yapfuye afise inda narabikubariye iyo nkuru warayumvise sivyo hingenzane n'uwa kabiri yanke kumvyarira urumva iryo bara azi ko nkeneye umwana arazi no kungene nkunda umwana nkimuzana naragengaho sha ingufu zanje zose ndamara ngo ndindiriye umwana ivyo yankoreye nibara nico gituma ndiko ndakubwira yuko ivy'abagore niko bigendamo gahoro man je nihebuye gusenga narambiwe nabuze icyo nkora umugore aguma nyasama mbwira mu matwi amvugira mu matwi nk'umuyugira ngo tugende gusenga ngo dusenge man je narasenze ndafukama kugira Imana mu mwana none ukwezi kose kuraheze nsenga man je narambiwe oya bro nturambirwe izera Imana gusa kandi ugumusenga ihangane please hama bro ndakubaza ko naherutse uri umukizwa ugomba uve mu bukizwa kubera ikibazo sha aho bigeze agakiza ntoba ndagashize hasi kabisa je nkangana n'ubya mugore je sinumva amari iki oya vraiment je nihebuye oya reka kugumuha ujye umugore umutima muheze nawo umutekano mweze urukundo gusa musenge mufukame musenge mumwereke Imana nta urasaba Imana ngo imwimi icyo yasabye Imana bro ndagusabye kandi unyumve vraiment umushinya ntugukoreshe nabi cenyeneye umwana uzi ko mu kumushima wigeze kuvuga ati Imana ishimwe vraiment ko ndonse uwundi mugore nkunda none kutangiye kuvuga ngo vraiment ubona ko ikiri kimenyetso kuko nihebuye Imana nihebuye oya nenkora iki reka kwihebura umwana uzomubona
ndetse ntuzobona numwe uzabona abarenga 10 yewe inkwa kantu inkwa kantu nimba bigushobokeruka ngo tuve hano ko je ibyo bintu byananda bago duhindura ikiyago ibyo by'abana byo nasanga oya tugihindure vraiment ako wanyumvise sibyo bro urabizi ko urije nawe vraiment tukunda kujana mu nzira nziza vraiment ariko kurambirwa navyo birabaho narambiwe n'umugore adashobora kumvyara yaje no kwa oya bro nuvuga ngo urarambiwe none ndakubaza none ushaka kumbwira ko ukeneye kuzana undi mugore bro razwizoye kutereza zantesheje umutwe ko ndazisiga mu nzu nabutse nanacerewe iyo ngiye kubera gutera ahubwo ayagenda gufitiye amakuru mashasha mama ayambwira manu usigaye wipaga wa mukorogo kubera inzobe y'ubumesha gusa mayana ndabitahura uhevye itabe ni kucusa mani mukorogo uyisigura abasanga aha mukorogoroji ega gusa nawe warahatswe kuhasa naho manu natse ikintu cyarutse manu warazi ko vya serie atari serieze vya serie siko izina Mika ritazongera kunca intege Mika ntizongera ko guca intege nka kuriya byagenze aya ndiko ndihuta man umviriza twana nabivuganye naramurondeye turabivuga ndambwiye ati muje sinzongera kugora bien sana ibyabaye byose futi tangure bushashe zo turamukanya nk'ababanye tu nzomukura mukiriza basi man ari ngiye kubimbwa man ega nobunyi uratse ikintu cyari gisigaye numurizo canke kuko ne warusigaye kumera wari wabaye imbwa itomo y'indundi kandi nako nusanga kariho karasokoroka kakiri gato gusa respect bro ongera ukore mu ngaho icyemezo c'abagabo vraiment aravyumviriye kwe ndavuga ati none Mika yavyakiriye gute Mika naryohe yaraserebuye man none uzi katankunda none yari ku yatigizwa kunezerwa abwatswe kunterwa oya Ruto urakomeye neza wewe hamwe oyame nako nawe aho umura ntayo no kumena ko nawe ndazi n'imisi bo ibereye kushaka none mabuja ariko iyi misi umengo ufite ikibazo no kuri none ivyo birate uraza umwanya bihanagura je nakorofye inzu ndaheza ndumutsa ukiri ku ivyo birate ivyo niki ntorana gihanagura mabuja no kuri none Ruto guhanagura ibirato ntabihanagura ni ivyanje ufite ikibazo cyawe mva amaso nyarutsa nawe ndabona uri kuraza ariko gukaravye kubera kuko nabikumenyereye ko mama Ruto none haragura ico iki cyane none agigutera no mu mutwe kizoce kimera ryari ukinteye nanje nawe tuba turahari reka nibwire kugena nko wataye nje abantu bo ngaho no musimwe n'abacumburi higamana ya cyo Monia kuri hanagurira ibirato kandi je ndi ngaha sinakubwira yuko ndi ngaha iyo ntagiye ku ishuri uzoza namiya ndagufasha mva Mika iyo utagiye ku ishuri nyene niho biba bikenewe kuruhuka kugira ngo utegure ivyigwa by'undi muntu oya nawe ushaho uburusha aya simpaka nawe guhanagura ibirato si ibintu bisanzwe ariko shawe ufise umutima mwiza ariko Keti yagabasha ana wewe kuko umbwiye ati ngo uramfasha wewe yacanzanira ana nkibi nka 10 oya gusa ndakwikundira nyene ukuntu Keti yaragoyesha hama Mika ushobora kuzana agatebe hari ico nshaka kukubaza Ruto fasha agatebe shanza ni agatebe ko kura kantu mba warumsekanije n'ubwo rubuye
nawe urabyintiriye ukamenga sinzi beko kampani inzigo wavyintiriwe ndakaguhana inzigo mbe abana b'ubu mwabaye gute Jewe utwo dushuri tungahe nitwo washikiye umugabo twe twarize twiga amashuri karavuga iryo sharumenga nanga rimwe amapira ahubwo ntashamika ahantu hari ibyo bareka twegegwe gatonya hama ndakubwiye harafu Mika je ndamaze kubona yuko uri umwana mwiza kandi uko ndushaka kukubona ndakwigaho niko ngenda ndakwizera hama byaho ikintu nashaka ndakwibwirire ariko ntabwo ari urusaku Mika uribuka cagenda kubwira yuko hari umugenzi wanje yangishije inama nawe nkaza kuyikugisha kugira uyingiye ndavyibuka ibyo ntabwo ari umugenzi yari yabintumye ahubwo ni jewe ntavyaramika sa